mukomera amashumari yose amaze menshi biyemewe neza n'Imana yagize yerekwa n'ukuri kose Yesu nashimwe amen amarayika gushimana ko nayi mu kinge mu cha Yesu kandi naraniga gacha ziba simbatizwe none ubu nashitse Yesu yabikoze umufashe tumuhamaje amen Yesu nashimwe amen Yesu nashimwe cyane amen shimiye Imana ko yase yuko nitwa umupfakazi Imana yarakoze yarahabaye k'umutware wanje yagize agisida imodoka iramugonga ariko Imana yaramwimanye Imana ishimwe dukomera amashi umwami Yesu Imana izimana mu izina Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe kandi rero mpagaze ngaha ashima icyo Imana yankoreye ari ibitwaro bibiri nari naranditse saba Imana yarishyuwe umwe warishyuwe amen dukomera amashi umwami wacu Yesu Yesu ashimwe cyane amen rero ndi gushinga intahe kumuramaza shetani rero mu gushinga intahe afite inyisho zibiri yakuyemo iyo uje gusenga hano ugaca ugenda atamuhezagiro wa nyuma urose usumba uwasibye ariko ntacyo gutahanye mu bwa kabiri iyo usumba umuntu yasivye usumba umuntu yasivye kuko utagiye utahanye umuhezagiro wa pasiteri ariko nta kintu bujanye umusumbya gatoyi kubera gusa wewe waje nawe akaguma muhira ijambo rikomeye cyane ubwa kabiri iyo wuzuye mpemu yera shetani iraza kwisekako igasubira inyuma cyangwa ikabandanya rero dimashe naje gusenga umugoroba turakubita amashetani abademoni amashara ataha ntashe rero cyamura na agisida imodoka irangonga ingonga inyuma ntabizi hanyuma ndatuga hejuru nikubita hasi cyanigira muri koma nigiye muri koma rero baca baraza baranjana kwa muganga banjanye kwa muganga rero ndabaza ahantu ndi ni hehe atiri kwa muganga no musiri kwa kangara ngo ni kwa Mungu cyane wako naje gusenga rero nibuka ko pasiteri yigize ko ndumuhezagiye hanyuma baca barampima bampimye basanga station imeze neza baca banjana mu radio acabona meze neza amaca nitahiye urumva ko shetani yanyibomye ko hamikiye banjana haleluya ukomera amashimwe wacu Yesu turakingiwe cyane nitukingiwe haleluya ikintu cya mbere nobahita gusaba nanjye ndasabye umuntu wese yicaye ngaha afashe kudugiriza amaboko Imana kabisa ikindi cya kabiri ndasabye umufashe tena kudugiriza amaboko Imana pasiteri ibandanye mo yandi mavuta amen ikindi cya gatatu ndasabye mufashe kudugiriza amaboko kuko uwo tuvukane yamwirikiranye nkaza nanjye nkaba narakize rero kuvuga mufashe kuduza amaboko naho nyine kabisa rero kuvuga ryo n'ukuri nari mu byaha nivira imbaruguru rero ndi mu byaha haba muri 2013 naragwaye ukuguru kubw'uburozi abantu bandoze ni ukuvuga maze kugwara ukuguru ndiruka ahantu hose biranga ndiruka ahantu hose biranga no mu bapfumu hose biranga rero bimaze kwanga kuva muri 2013 ico gisata cy'ukuguru cyakigumana cyari kigwaye gute ni ukuvuga naragwaye aha ndavyimba maze kuvyimba haratoboka imyaka 2 ntava mu nzu ntazi ukuntu ibintu bimeze abantu bakambika uko napfuye mugaye Imana irandinda sawa rero no kuvuga Imana kubera bifise ku mugambi umuntu ukuntu byo narokowe ni ukuvuga irya kabiri naciye fatwa n'ikindi gisata nyene ndavyimba mu mugongo maze kuvyimba mu mugongo aho hantu haravyimba rwose amaze kuvyimba rwose hacatoboka ibitobobo bitatu abantu bamaze kwiruka ahantu hose mu bapfumu amahera narifise arahera aramperana amada telefone umuhungu tuvukana araho ku buterere ngize mugabo dubikira amahera kweri jewe birase agize ati nukuri cy'amahera twarahiye umbabarire sindaguha mugabo ingo kandi wacura cyane mu bapfumu ingo n'ukuri agize ati ingo rero cyaragera kubaza kwa mudogo agize rero muhungu ko kwimye mahera manuka ibujumbura uzopfireyo niwe wamara gupfa akuzaye kuguhambisha iyo tuzoshe tumufata iza ati sawa nikamanuke amaca ndaza yishize aho ibujumbura
narabonye ukuboko kw'Imana kwiye. dukomere amashuri ameza. Kuko Yesu yabivuze ati gende mudorerere mu gisagara ngiye kubategurira ahantu. uyu mugabo yamajije ikibazo kirantera ubwoba ashitse mu biro ese amaza mu pastor ngo twebwe Imana ngo abava ruguru ngo yaduhoye iki ntagateka ngo hari icyo yaduhoye ambwira amajambo ndagira ubwoba arambwira ngo ntibibaho ngo je nasanze Imana iri mu gisagara mu gusumba ruguru ngo nicyo gituma Imana yavuze ngo tuyirindire mu gisagara ngumviriza ngo cyambere yacishwe ngo kigira kabiri ngo ntabara jewe n'umuryango wanje usengere mve ruguru nje mu gisagara ahantu Imana ariko hose Imana irahari mu izina birivuga ngo Imana ibera hose icyarimwe. Amarero ndabandanya no kuvuga narace ngaho umukozi w'Imana arasengera no kuvuga aha mu mugongo uza kuvuga nze kuza dusohotse ndamwereke no kuvuga hari urunogo hari intoboro zitatu abo twamusengeye muravyibuka uravye gutya warabonye imbere ibintu vy'amahaha apana igitoboro wo kwinjiza mw'intoki uravye gutya warabona ibitoboro imbere uravye gutya imbere y'intoboro zija warabona amahaha ibintu by'imbere hari imbere ibitoboro bitatu kimwe hejuru ikindi hino kindi kuburyo baraba gutya ukabona ibitoboro hamwe wo kwinjiza mw'intoki zimeze gutya mu rutoboro wamenga ni reka isawa jere ikintu cyantangaje no kuvuga amazindwi zibiri ngaha ivyo bitoboro byarakize ivyo ku maguru byarakize ibyo bitoboro byarakize amaguru yari yaratobaguritse yaraboze yose no turabe ku maguru ku maguru pi ndabira ariko murabona Imana mu ndwi zibiri Imana ikakora ibitangaza bimeze gutyo ariko aho Imana irahari canke ntayiraho iri kirakora canke ntiri kirakora turashobora gutera iyindi haleluya ariko nta muntu ariko arafashwa kweli ushaka araza kumwereka mu mugongo wotinya uravye ibikomere uko vyari biri ubu hakaba harakize hari kuwa kabiri uheze bibatari kuwa gatatu cyo twamusengeye vyariko biraterana mugo bitaraterana cyane kundugira kabiri ejo kuri radio arampamagara ati burya aho mbiriye hamaze gukira hose hahandi kuwa gatatu gushika uno munsi kuwa kabiri no kuwa gatatu ni misi nkine ariko Imana ni umudokiteri w'umuhanga muze tuyikurikirane tuyigume ko tuyirambarareko sawa amaranje pase kintu nagomba ndagusabe nagomundamike ko amaboko kwera usengere cyo ferema no kuri ndaragendera mutisi muki ubu no kuri ikitwe mbere Imana ndayikorere kuko inkuye ahantu habi abisigaye no ngenda basezera cyo kumunsi watangire gashobora kuduga mugabo ivyo mbonye no kuri sinzobihora haleluya azosurima imakamba aze kuvuga ivyo yabonye reka tumusabire ku murinzi Mana ndagushimiye kubw'imbabazi zawe urerekanye imbere y'umuryango ibikomeye yaje umuryango umubwira ati genda upfe ugende nk'umutego kuri mwene wanyu hanyuma niyapata umubohe ariko muri ico gihe nyene iyo ibihe bikomeye niho ugaragarira iyo ibihe bikomeye niho wimenyekanisha loto pasike lote ndagushimiye ko agiye kwamamaza ugukora kwawe
Makamba bamenye yuko hari Imana. Barya barozi bamuroze bari bamuharuriye iminsi akabora n'amahaha n'umugongo, baze babona ari muzima avuga ko yabonye kugira neza ku Imana. Mana umuproteje, umurinde, umuzigame, ntagire ikintu na kimwe kizomuhangara cyangwa ikintu na kimwe kizogira icyo kimukira. Ivyo bazorungika byose uyu mwanya bize bibe impfabusa kubera akingiwe n'amaraso ya Yesu n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Turagushimiye, turagukegurukiye mu izina rya Yesu. Ariko duterere haleluya. Kuwa gatanu nari mfise ijambo nigisha kuri radio rivuga ngo ubwami bw'Imana si ubw'amajambo ariko n'ubw'ubushobozi. N'ubw'ubushobozi.